Ndabaramukije mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu Rudende ya Isange TV, chaîne ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakora amatohoza ururimi rw'ikirundi. Ndi niteka n'umunezero ntangere byusubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu Rudende ya Isange TV, chaîne ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakora amatohoza ururimi rw'ikirundi. Ndabahaye mwaramutse abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye. Niteka n'umunezero ntangire bigusubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya agushikiriza. Reka mbahe ikaze mu makuru yacu yo muri iki gitondo, amakuru yo kuri igenekerezo rya 19 gitugutu uyu mwaka kuri uyu munsi w'Imana. Akaba amakuru rero na cane araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Amakuru yacu tuyatangurira kubiriko biravugwa mu bitaro by'akarere ga Igitega, aho wahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Alain Guillaume Bunyoni amagara yiwe amukitse. Turaza kurabira hamwe mu majambo yashikirijwe n'umukobwa wa Alain Guillaume Bunyoni ariwe Darlene Bunyoni, aho yifatiye ugahanga umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye akamwagiriza amajambo y'agacamutwe ko ngo mu gihe ngo urupfu rwase rutazokwijana, ariko akamubwira ko ngo ariwe yamuhaye isumu. Aya makuru mu kanya turagaruka yo mu buryo bw'idonido tubandanye tuyabashikiriza. Naho butanyereraho umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yashikirije musitanteri mushasha wa komine Kayanza kuri wa gatandatu igenekerezo rya 18 gitugutu uyu mwaka, niho nyene icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye General Evariste Ndayishimiye yashikiriza ku mugaragaro musitanteri mushasha wa komine Kayanza Godefroid niyo nizigiye. Navyo mu kanya ni ku buryo bw'idonido turabibashikiriza. Naho buhumuzaho ngo naho intara ya Buhumuza ngo yirata uruhongore kama rw'igihugu rwa Ruvubu, ngo ubutare, umupaka wa Kobero, isi ndimwa, imera ndetse n'ibindi byo yiduza ngo mwiterambere ibigoye ngo biracahari. Nayo mu kanya ni ku buryo bw'idonido. Naho ukwiyubaka ngo kudasanzwe mu gisata cyo kwivuna abansi, naho rero kuri uyu wa 18 gitugutu uyu mwaka hatunganijwe ibibazo by'ubwenge mu gihugu cose ku banyeshure bipfuza kwinjira mu ishuri ry'intwazangabo mu gisirikare cy'u Burundi ISCAM. Naho Burundi kandi ngo ni igihugu gitunze ubutare bwinshi kandi ngo bw'agaciro bugiye kuyagwa mu makungu. Aha rero amashirahamwe y'u Burundi Minerals Export na Tanganyika Mineral Limited yaho mu gisagara ca Bujumbura ni amwe mu mashirahamwe agura akanashora amabuye y'agaciro. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagendeye ku muhingamo wo kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 18 gitugutu uyu mwaka ayo mashirahamwe. Ibi byose rero ni mu kanya ku buryo bw'idonido turagaruka tubibashikiriza nk'uko twari tumaze kubiyagira. Reka mbanza mbibutse mu byo ndisubivure pakitaje ndetse na sabone kugira ngo tubandanye kubana mu makuru n'ibiganiro bya misi yose tuba turiko turabashikiriza umwanya n'umwanya. Amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakora amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka rero subire ndabahe ikaze mu makuru yacu ku buryo bw'idonido. Tugiye guhera mu bitaro byo ngaha Igitega, aho wahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi General Alain Guillaume Bunyoni kuri ngubu ari hagati y'ubuzima ndetse n'urupfu. Igenekerezo rya 9 gitugutu uyu mwaka nibwo yajanwa ku bitaro by'akarere Igitega ku mugwa mukuru wa politike y'u Burundi. Uyu wahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi rero Alain Guillaume Bunyoni yaciriwe gupfungwa ubuzima bwe bwose, yagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu, arakitswe n'amagara ku rugero ruteye amakenga. Amakuru aturuka mu begereye umuryango wa General Alain Guillaume Bunyoni avuga ko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye ngo ari we yaba yaramuhaye isumu amusanze mu bitaro by'akarere ngaha Igitega. Mu gihe yarakuwe mu bitaro Murantunga, mu gihe yarakuwe mu ibohero rikuru rya Gitega bivanye nuko amagara yiwe n'ubundi atari yifashe neza, ariko ngo agishika mu bitaro byo ngaha Igitega yaba yaragendewe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu agiye kumuramutsa ngo arabe uko amagara yiwe yifashe.
hama rero ngo ivyo yari yamushiriye bikaba ngo arivyo vyabiri yashizemwo isumu ari nayo yoba igiye ngo kumugandagura. Kuri ubu rero umukobwa wa General Arenguiyome Bunyoni yifatiye ku gahanga avuye mu gacerere atangaza amajambo ateye ubwoba ku bijanye n'urupfu rwa se, anagiriza umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye ko ariwe yoba ngo yarahemukiye umuvyeyi wabo. Amagara ya General Arenguiyome Bunyoni yahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi, akaba ndetse n'uwari azwi cyane mu butegetsi bw'u Burundi, abandanya atosekara cyane kubw'amasoko mu baganga ndetse no mu bajejwe umutekano batandukanye twaganiriye. Umwe mu bamubonye avuga ko uwo yahoze ari umugabo akomeye mu gihugu ngo yaryamitswe mu cumba c'iteka mu gisata c'indembe c'ibitaro vy'akarere ka Gitega, aho ariko arakurikiranwa bikomeye. Reka rero tubandanirize n'ubundi amakuru yacu mu biriko biravugwa mu bindi bibanza bitandukanye. Reka tunyarukire ku biriko biravugwa Butanyerera. Muri Butanyerera umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yashikirije musanteri mushasha wa komine Kayanza kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 18 Gitugutu uyu mwaka. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi General Evariste Ndayishimiye yashikirije ku mugaragaro musanteri mushasha wa komine Kayanza Godefroid Niyonizigiye. Mw'ijambo ry'ikaze buramatari w'intera General de Brigade de Police Victor Gasago yamenyesheje ko amazone yose uko ari 102 abenegihugu bari kukiva imbere ngo ko muri buri zone hatewe amavoka ashika 400 yiyongera kandi ngo ku bindi bikorwa by'umurimyi n'ubworozi. Mw'ijambo yashikirije umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yamenyesheje ko abarundi bose batanguye urugendo ruganisha Uburundi ku gihugu cifashe kandi giteye imbere, asaba rero ku buri wese gukora cane kuko urwo rugendo rutoshika ko badakoze. Yibukije kandi indongozi zose kuva ku rwego rw'intara gushika ku mutumba ko zitegerezwa kugira imbona kazoza yaho ziganisha aho zijejwe zikomeye zikamenya kandi ko gutandukanya akazi n'igikorwa, kuko ngo akazi karahera igikorwa co kikagumaho giteza imbere igihugu ndetse n'uriko aragikora. Evariste Ndayishimiye yasabye kandi musanteri wa komine Kayanza Godefroid gushira hamwe abenegihugu gukuraho amagarigara ndetse no guharanira isuku n'iterambere mu bisata vyose, harimo ndetse no guhimiriza urwaruka kwama rwiyumvira biciye mu mpano zago ubuhinga buzofasha kubaka ejo heza h'igihugu. Yanahamagariye kandi abagwizatunga ndetse n'abarongozi b'intara gufatana mu nda bubake amashuri n'ibigo vy'uburaro kugira ngo indero n'ubumenyi vy'abana bigire akanovera. Mw'ijambo ryiwe musanteri wa komine Kayanza Godefroid Niyonizigiye yashimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye kubwizigirwa yamugiriye, amwemerera ko azoba umwungere mwiza afatanye n'abenegihugu mu bikorwa byose by'iterambere. Yamenyesheje kandi ko mu migambi yihuta komine Kayanza yihaye gutsimbataza isuku, gutsimbataza igisata c'uburimyi n'ubworozi, kuzoshikana amazi ku mitumba yose hamwe ndetse no kubaka amashure n'amavuriro. Yasabye kandi abenegihugu gufatana mu nda no kwirinda amarigara ndetse n'akaborerwe kugira ngo bazoshobore gushika kuri iyambona kazoza igihugu cihaye. Naho Buhumuza ngo naho intara ya Buhumuza yirata uruhongore kama rw'igihugu rwa Ruvubu, Ubutare, umupaka wa Kobero, isi ndimwa, Imera ndetse n'ibindi vyoyiduza mu iterambere, ngo nanone ibigoye biracahari kandi ivyinshi. Ivyo vyashikirijwe na buramatari w'iyo ntara Denise Ndaruhekeye mu nama ibiro vyiwe vyatunganije kuri uyu kuva ku bavuka ntara bari mu barongoye abandi mu mice itandukanye mu ntumbero yo kuyaga ndetse no mu migambi yo kuduza isuku n'iterambere ryayo, harimwo
umugambi wo kubaka ibiro vyayo bigeretse gatanu. Iyo nama kandi ikaba yitabwe n'umushikiranganje wa mbere Nestor Ntantuye, umukenguzamateka akaba n'icegera c'umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Siriake Nshimirimana, umushikiranganje wo kwivuna abansi Marie Chantal Nijimbere ndetse n'abandi banyacubahiro batandukanye. Muri iyo nama kandi Buramatari Denise Ndaruhekeye yamenyesheje ko abenegihugu bariko barahimirizwa gukingira isi ndimwa babicishije mu guca imikobeko mu matongo ngo no kuyiterako ivyansi, gutsimbataza isuku, gutera amavoka, ikawa ndetse n'ibindi bitandukanye. Naho biriho kandi ibibazo harimwo ivy'amabarabara mabi n'imyonga idatunganirijwe neza biracayihanze nk'uko yabishigirije cyangwa se yabishize ahabona. Umushikiranganje wa mbere Nestor Ntantuye yateye intege iyo ntara ku migambi yayo, araheza ahamagarira abavuka ntara guterera umwe wese uko ashoboye kugira ngo ibiro by'iyo ntara bishobore kubakwa. Icegera c'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi akaba ndetse n'umukenguzamateka Siriake Nshimirimana akaba yahamagariye abenegihugu guhaguruka bakarata ibyiza by'iyo ntara kugira ngo abo bose babishoboye baze bafashe mu kubivyaza umusaruro. Ico twabamenyesha nuko ibiro vy'iyo ntara bategekanya kuzovyubaka ku mafaranga y'ababa imiliyaridi 8.5. Naho ngo ukwiyubara kudasanzwe mu gisata co kwivuna basi kuri uyu munsi w'igenekerezo rya 18 Gitugutu uyu mwaka hatunganijwe ibibazo by'ubwenge mu gihugu cose ku bamenyeshure bipfuza kwinjira mw'ishure ry'intwazangabo mu gisirikare c'u Burundi ISCAM mu ntara ya Bujumbura. Ibibazo byabereye mu nyubakwa za ISCAM nyene, mu gihe kandi mu zindi ntara byabereye Igitega Université Polytechnique, Iburunga muri lycée communale do Makamba, Ibuhumuza bibijya muri lycée technique do Kiryama hamwe ndetse n'Ibutanyerera muri Ecofo Ngozi. Abanyeshuri 917 bose bava mu makomine atandukanye nk'uko bishikirizwa n'umuvugizi wa FDNB Gaspard Baratuza. Abiyandikishije bagera kuri 917, muri abo 700 ni abahutu, 214 ni abatutsi, 3 nabo mu bwoko bw'abatwa. Ibibazo byabajijwe ni iby'ibiharuro, Igifaransa ndetse n'Icongereza. Urwo uburyo bwo kumenya bukomeye bwo guhitamwo. Inyuma y'ibi bibazo by'ubwenge hazoca hakurikira ikibazo cyo kwinonora imitsi ku wa gatandatu igenekerezo rya 25 Gitugutu uyu mwaka. Hanyuma hazoba isuzuma ry'amagara kugira ngo harabwe nimba umunyeshuri afise inguvu ndetse n'amagara meza amwemerera kuja mu gisirikare. Koloneli Baratuza avuga ko ukwinjira mu gisirikare ari umuhamagaro, ariko urakeneye kandi amagara meza ndetse n'imibiri ikomeye. Ibibazo bitegekanijwe vuba. Abigisha bazoca batangura gukosora ibibazo kuva kuwa mbere igenekerezo rya 20 Gitugutu uyu mwaka, maze ibyavuye mw'ico kibazo bikazotangazwa hagati y'umunsi wa 2 canke ku wa 3 w'indwi iza. Hazoba kandi akanya ko kurungika amazina y'abifuza ko ngo babasubiriramwo gukosora imbere y'uko haba isuzuma canke gupima ko hari indwara bafise. Ico ngomya niko kandi amanota ya nyuma azoba agizwe n'ay'ikibazo c'ubwenge n'ay'ikibazo nonora mubiri. Naho mu Burundi igihugu ngo gitunze ubutare bwinshi kandi bw'agaciro bugiye kuyagwa mu makungu. Amashirahamwe Burundi Minerals Export ndetse na Tanganyika Mineral Limited ya hano mu gisagara ca Bujumbura
ni amwe mu mashirahamwe agura akananoshora amabuye y'agaciro. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagendeye ku muhingamo wo kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 18 Gitugutu uyu mwaka. Ayo mahinguriro, ayo mashirahamwe yitwararika ubutare bwo mu bwoko bwa Koruta, Casterite ndetse na Wolframite iryo bita 3T. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yagendeye kandi ububiko bw'amabuye y'agaciro bwa koperative tuzamurane bigwa, aho rero yiboneye ingene iyo koperative yiteguye gushora amabuye y'agaciro atari make y'ubwoko butandukanye. Aho hose kandi umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yagiye abatera intege. Urongoye koperative tuzamurane bigwa Barugira Leonard yamenyesheje ko Burundi bufise amabuye y'agaciro menshi y'ubutare butandukanye, ngo baratembereye igihugu cose mu makomine yose basanga hari ubutare bwinshi. Amenyesha ko bigiye mbere gushigikira ya mbonakazoza y'Uburundi bwifashe muri 2040 kandi Uburundi buteye imbere muri 2060. Urwo rugendo umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaruherereye mu kibanza cahahoze hari ihinguriro ry'amavuta ndetse n'ibirahuri Verunde, ikibanza ubu gishikirirwamwo bene ayo mabuye y'agaciro aba avuye acukurirwa. Reka roshimire mwese mwari kumwe natwe makuru n'imiganiro twari turabashikiriza kuri iyi saha. Tube dusozere ngaha, turaza gusubira amakuru araza kuba yizwe kuri no munesha kuri yanyu mukunda cyane muri DNS Sange TV. Sheni bashikiriza amakuru n'imiganiro pipa bigizwe kandi babyakura amatoza rurimi irwi Kirundi. Reka mashimire rero amakuru yacu nagasaga, turaza gusubira amakuru araza kuba agezweko.